Bastari binjira ngaha ni benshi cyane bajya uzi bakomeye meme na Kofi yaraje ngaha Kofi Olomide ntiyaje mu Burundi twisuze nka bijya bintu Sadbi yagize kubgaho nk'umuvyeyi wa nuvuga wa Kiriku barashobora kuba bavuga yuko ko bimeze nk'uko oya bijya siko bimeze hajya Sadbi nyimba yarabigize ko afite impamvu yabigize je n'umuntu uvuga nti tuba tufitane nk'ikibazo aramfitiye nk'amahera petete aramfitiye nk'ideni ndamweka ko abisanzwe arabarimvye baguheraniye kintu kinjohera yaguheraniye acaza kukuramutsa kandi aguheraniye urumva na wa mutima mubucuhera siritukura wa peti bari kurugura amashopu bashaka gukora aka kazi nanje nkora bajya benshi barabakiriya banje hama rero bugabo ari kintu kimwe kimaze imisi kinjohera avete umusitari naho bahurira mu ibarabara ntari no muri shop ashaka agende bifotorera ifoto. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industrial Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibaza n'amvuga muri industrial Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana hamadusura dukingurira mu bakunzi ba Buja Hit TV mugana wabandetse bakunzi ba Buday. Right now ndi kumwe na novuga je kubwa wanje no mwitamtama cyangwa novuga yuko abandi basigaye bavuga ko ni wa mutama novuga afasha abaririmbyi benshi babizi yuko nani benshi biyo bifuza kwambara neza iyo bifuza gukwira ama clip video meza novuga cyane kwambara neza biboneka ko bari baberewe baza ngaha novuga kwa mutama Oscar niyo turi kumwe right now kandi bisazwe bizi yuko ari we asanzwe amufasha no muririmbyi azi kwizina rya Kiriko asanzwe ari muri Bantu Boy ivyinshi byo kwambara na vyinshi nivyo kwishure baramufasha na vyinshi novuga mu by'imibere yisanzwe novuga ni manager novuga sina Kiriko gusa ari nabandi benshi amakuru adishikira afasha ni vyinshi rero nifuza kumubaza kuvyerekeye abaririmbyi bivugwa yuko nabo nyene yoba bafasha ariko tukaba tutabazi mbega no musi birashika batubwire mbega bigenda gutereka kumbere tumuvugishe araza kutubwira vyinshi bite mutaba isawa cyane ndakomeye birazane ndakomeye cyane ndabona usa neza cyane umuntu yakura byaraje avuga ati umuntu asa n'amahera kabisa n'ubuntu bw'Imana gusa yego nta kintu kirenze ngaho novuga nk'umuntu yoba avuga yuko uri muri bamwe bashigikira umuziki iyo bavuze nabi bimeze gute just umuntu nakunze nkunda kuririmba nubwo nta byashitse sinsora indirimbo ngo nkora umuziki w'abandi bose bakora ariko muri eglise nararirimbye no kuvuga rero ikintu kijanye na muziki kiri muri jewe cyane nico gituma nabikunda cyane yego urakunda umuziki urakurikiranye umuziki kuva uri muri chorale ariko ubonye nturirimba ubu sindirimba bivanye n'ingene ubuzima bugenda burahindagurika yego no bivuga gutyo yego kandi umuntu yababesha yego ari umuntu cyo yifuza kumenya ati mbega mutama Oscar yatangiye gushigikira umuziki kubera yuko yatangiye gufasha Kiriko oya Kiriko twamenyanye deja ico gihe nari muri bantumiye mu giteramo banyemvise hama na Kiriko ico gihe yari invite ndamubona muhaye kaze kuri stage hama kujya kuntu nyene nagira zake za gucana cana ndabona ko no ashoboye ndamuvugishiye nsangana umwana afite ibibazo cyanifuza kumufasha yego birazwi ko Kiriko umufasha kandi ni byinshi cyane novuga Kiriko yoba nawe nyine yungukira kuri wewe ni byinshi gukujyanye nk'upuru ndamufata nk'umwana wanje nta kintu yoke nandagishoboye ngo ndagikora uretse gusa ko ari muri management ya Bantu Boy barakora ibyo bashoboye ariko kandi nanje nk'umuvyeyi ndamukurikiranira hafi yego ushize kuvuga nk'umuvyeyi umukurikiranira hafi umufasha mu biki mvuze nk'umuvyeyi no kuvuga yuko umuvyeyi ikintu ca mbere yitaho no kumenya indero y'umwana wo ndafise abandi bana navyaye b'amaraso ariko nujyanye ndamushize mu gitigiri c'abana banje no kuvuga ntaza kurikirana ariga abayeho gute arakomeye aragwaya donc byose ibintu bigize ubuzima bwa misi yose uretse ko hariho urundi ruhara bamufasha nabo ivyo ariko byinshi turafashanya yego n'umuziki wa Kiriko kuno munsi turabona kuri kurakundwa cyane mu nuvuga muri no game nuvuga Kiriko ari muri babaririmbyi nuvuga yuko bavuga yuko bakomeye cyane ariko ku rundi ruhande turumva yuko hari imyidogo y'abandi baririmbyi kumuri basangiye kuririmba bavuga yuko swat Kiriko yitwara nabi swat Kiriko batabubaha nkawe nk'umuvyeyi wa Kiriko nigiki wabwira canke nigiki ubona yuko cokoko je nibaza umuntu bavuga ko Kiriko atamwubaha bibamubeshe cyane ikintu cyatumye ramukunda ni indero afise indero arubaha
ni umwana aciye bugufi cyane kandi umubwira ikintu aracumviriza. Sinibaza ko ari babandi yasohoye akaririmba akabona umukobwa amudemu yamupostinze kuri stati yacatangura kugara bana umenga bustari bwafashe Chumega yahejeje umenga igisagara yagifashe naho urugendo rutanguye kwanza kiri kuvurema ntari muri abo yego nibaza ko mu bintu mu byo tuma umuntu yankakira ico nikirimo yego tuko turaja handi nyene timbega nk'umuntu yoba bako ni benshi baririmvye twumve ko bafise ibintu by'amabeef ngaha muri game gasanga kiri ko afise beef n'abaririmvye kanaka tutavuze amazina gatusanga rero nkaho uri umuvyeyi wiwe wari usanzwe ufise ubugenzi nabo baririmvye gasanga bwa bugenzi bwaraheze kubwo bigenda guti iyo muhiye nabo bantu uvuze beef ushatse kuvuga iki ko kutumvikana k'umuziki ko kutumvikana hagati yabo mbo je si ivyo nyene ibintu bishika mu buzima bwa misi yose umuntu ubwo mu cyampande ntumuramutse asigara kwiyumvira ukundi hari igihe utamubonye canke uri kurarengana kubera ufite ibintu byawe mu mutwe je kuri jewe sindavyita ngo ni beef nibaza ko ari game ni wa mukino nyene hagati yabo umuntu we karondere ingene donc abo onyewe kubwajije nta gaciro ndabiha yego kuko umuntu hagacira ikintu abona ko kiramwinjiza amafaranga par exemple nk'aka kazi kiwanje ndashiramwe ubwenge bwanje bwose kubera mvuga nti ejo nikagenda nabi nzomaramara imbere y'abantu urumva nteza kubikonsantra ku kazi mbona ko ariko karanyinjiriza ivy'amabifu navyo je sindabona bifu ngaci sinzi ko inahaba ahubwo kubera yaba ihaba ni ikintu kiba kumugaragara abantu bose bakabona hama gifise n'inyungu kiyo kirinjiriza nabo bantu bariko baragikora je nibaza ko ahubwo n'ababigira nibaza ko akwiye guhindura yego baravuga yuko haba kutumvikana kwa Kiriku na Satbi kubera turavye video Satbi yagize ryari avuga ko Kiriku ari umupigme bisa no ko ariko arifata video baravuga yuko haba ari mu kutumvikana kubwawe novuga ya migendera rofite na Satbi iracariho nk'amakuru dushikira avuga yuko nawe we n'imigendera we na Satbi nta ikihari ego bagwita urusaku nibaza ko rusaku nivya bintu bavuga by'urusaku ariko je nibaza yuko gushika kuri isaha je ga Satbi bon sinova ngo n'umuntu tukominikana cyane mugabo ariko kandi je nibaza ko atakibazo yaje na Satbi kuko ngaha keneye ikintu arazi ciye umuntu aje ngaha mbamona ko ari umukunzi wanje none kiri ega mwebwe aba journalist hari ibintu bita gushamwa umunyu gushamwa umunyu rero nakantu kakabijya kugira ngo ibintu biryohe je nkuri korabaza ivyo bibazo ntawe uri koraryosha ikiganiro niko ndabifata oya kubera twisunze nka bijya bintu Satbi yagize kubgaho nk'umuvyeyi wa nuvuga wa Kiriku barashobora kuba bavuga yuko ko bimeze nkuko oya bijya siko bimeze hajya Satbi nyimba yarabigize ko ryafise impamvu yabigize mubaza rero mukamubaza ati kubera ki wifashe ka video ukavuga ibintu ibintu kandi je nmenga hariho emission Kiriku bamaze kugirisha sinzi ndi yamugirishije bijya ni ibintu bisanzwe cyane kandi abigize kujyanye abafise impamvu yabigize biri muri we numva ni wakeneye kumenya agasiguzo mubaze rero ico kintu cyatumye abivuga ni nkawe nk'umuvyeyi wa Kiriku uvuga ati reko ubwawe ati nijye navyakire nk'ibisanzwe bijya ni ibintu bisanzwe cyane kuko ntaco bihindura ko ingene umuntu aba basanzwe abayeho nyimba uri mugufi muri mugufi nyimba wawe utunze umutunzi bijyanye ni muri vya bintu umuntu adakwiye guha agaciro kuko wewe nyimba wakoze ikintu ni ufise impamvu wagikoze kuri wewe birafise intere kuri wewe urafise impamvu wagikoze mwa kuri jewe nakubwiye ikintu kidafise ico kinyinjiriza nta gaciro ndagira yego wowe ukurikirana iki kwinjiriza inoti niko uvuga kwinjiriza amahera yes kubera franga njo musema kweri ico udafise no munsi ejo ni waronka amafaranga uzokironka rero abantu barakwiye kwirukangana n'ivyo ntibatakaza umwanya mu bintu ataco biriko birinjiza muri ntuzeye muri kariya yabo yego Jesse novuga ni nk'ibintu tugize imisi twumva yuko nk'abantu bose baba begereye Kiriku baba batumvikana n'abajya abandi bose wibaza yuko batumvikana na Kiriku mutama kubwiye kubwira ati je kubganje je nta beef numwe dufitaniye nimba ari ivy'umuziki n'ivy'umuziki vy'iwawe bajye bariko barapambana ni nk'abanye bakina urukino rw'umupira w'amaguru
bashobora kugirana beef hagati yabo nanje ntambaye godiyo ngo nje muri bo numva iyo beef no yinjiramo nkandi ntibikenewe twe turi abantu dukora business dukeneye ubucuti n'abantu bose yaba muto yaba mukuru icyo dukeneye kuba inshuti y'abantu bose kugira ngo bose batwiyumvemo hama yes amafaranga yinjire. Yes novuga ni mutano Oscar asubira yuko afasha Kiriku karakubwira yuko jewe abantu bose jewe sinshobora kuja mu bintu bitamfite bitinjiriza amahera jinja mu bintu novuga binyinjiriza amahera bifitiye akamaro bijya bintu bitamfitiye akamaro ndabireka. Ni kibazo nca nifuza kubeza ko umuntu abivuze muri introduction ati mbega ko twumva yuko hari andi baririmbyi yo bafasha batari ba Kiriku mbega makuru Oscar yo bayazi canke ivyo bari ivyo bemeze gute? Ayo makuru ndayazi kuko aranavugwa birazwi biravugwa cyane ariko nyene nyatwara ibisanzwe ni vyiza cyane yego gitangaje nuko tuzi yuko ufasha Kiriku ariko ivyo bindi navyo tuvyumva nk'isakusaku je nibaza yuko mu bisanzwe gufasha iyo ufite umutima wo gufasha none iyo urenganye kwibarabara ukabona umuntu amerewe nabi ukifuza kugira icyo umufashije none mpaka ugenda urabivuga nibaza yuko gufasha umuntu ni ibintu biri mu mutima w'umuntu nibaza ko atakibazo na kimwe hama nyimba haraho bagize iyo chance tugahura nabo nkabafasha navuga ni umugisha bagize kuri jewe umva ari bandi baririmbyi ufasha atari Kiriku ni benshi none hari umuntu urumva mvuga nabi none we ntavyuzi oya je shaka mfete mbega nk'ukuri kumbere tubere nk'ukuri novuga nk'umuco ati mbega vyo barukuri ari abaririmbyi wo bufasha batarabandi atari Kiriku oya ntibavugira nka vya bintu je numvise ngo mfise amakuru yuko urumva kandi hari ibintu yifondeye urazi ko yakunda kubivugisha ivyo bintu ngo ngurumva ngo je narumvise ngo mfise amakuru yuko ngo ibintu bimeze gukina kandi ari ibintu muri mu mutima we rero ayo makuru ufise ndibaza si ibintu wibaza ko bitabayeho nimba ari ibintu vyabayeho nawe urazi ko ari ivyo kubera je ndashobora kuba ndabizi ariko nkabura ukuntu ndabishikiriza abantu bashaka gati bijya bintu ujya muntu nivyo yifondeye ariko ndabigiye kubibaza nyene uwo binega uwo novuga wo bivugwako akabitubwira akaduha umuco akatubwira mbega nabo baririmbyi bari bande kugira tubamenye abarivyi ntibakeneye kubamenyeka nibanga ryawe none bobo ndakubaza ikintu kimwe niba uhora n'umuririmbyi uriko uramukoresha ikiganiro uzomubaza ati mbega Oscar hakina amaze kugufasha niya kugira oya second sancho namufashije niya kugira yego nzoba naramufashije nuko kenshi tubabaje imwambari yangahe uzamva bakubwira ati ngo twambariye amamiliyoni cyangwa niba ati mbega ngumbuzi tugure ko tubaza ngo twambariye yangahe hari n'abavuga ko bazitumye Dubai bafite abantu bangori etazini bazibarungikiye kandi bazikwenga bijya rero bakwiye kubireka bijya n'ingeso mbi mu bisanzwe kubera babivuze umenga bantejeje imbere ariko kandi nteye imbere nabo barateye imbere kuko hariho style ngaho no munsi mba nifuza kuzana kandi izo zose ziza kubera amafaranga nibaza ko ahubwo ikintu ni gushigikirana bakaza ajya make baronka bakayazana hama tukumvikana je nta muntu dufa amafaranga none ntubizi urabizi je David manager amaze kunyambika mu bintu bituma amafaranga je menga sinzi ngo tukundana ngo ni sinzi ngo twayaronka sinzi kumbere baze barakuvuga rero kinshi twababajije rero umuntu y'umukoreye iciza ni promo umuhaye kandi ndamaye promo nawe ifako yibuka ni support nawe acagarukana kwa kundi numva ndabivye hama bashaka nimbure kandi kuvuga ko umuntu yagukoreye iciza no kuvuga numugisha kuri twese ego nabaye baririmbyi bakunze kuvuga bari hafi kumbure uba wibuka amaze kwinjira ngahano uvuga kugurira ngaho impuzu canke kuza kubafasha ibintu nk'ibi jene baza ko ya urumva sino vuga ngo ngeranije kuko mugari benshi binjira ngaho benshi ndibijyana umuntu yavuze ati baririmbyi kumura avatahura baririmbyi bate kumura ashaka kutubwira nk'abaririmbyi babiri batatu canke wabinjira ngaho erega sa none wewe uvuze abaririmbyi ushaka kuvuga ngo baririmba mu rusengero cyane oya bamwe baririmba nuvuga sikiraza ndirimbo nyene z'abasani zimwe bavuga ngo ni zisi z'induniya urumva bajyanye sinova ngo ni bangaye nta n'igitiri cyabonze hari n'uza ngakambwa ngo ni umuririmbyi cyangwa akanyandikira ku telefone ngo nimero zawe nazihawe na Beni ngo urumva ngo ibinibine ntanamunzi ntacyamaze uri umuririmbyi ngo yego ndi umuririmbyi ntazoza tuvuganire mbashaka kubona isura yiwe basi ndeko maze no kumona kuri ekra mugurana baririmbyi benshi ni kuri ekra umenga hari ikintu bapfa kubera mugabo je ndabitahura kubera ni kwa kundi nyene
yego Yes, atari kiri kuntu mvuga akunze kuvuga yuko kenshi akarekana n'amafoto ibintu nk'ivyo ko yari ngaha nabandi baririmbyi bo baza ngaha kumbure nabo nyene nabo batashima kwifata amafoto ushaka kumenya igitego cy'abaririmbyi baza ngaha cyane ko yari umuntu yabavuga ati naka nimba yinjiye hajya kugurira impuzu arije nzohagenda bizogera kwagurira impuzu ndabona adandaza ibintu vyiza ndabona mwambika neza natabivuga mu biganiro mbega aba baririmbyi ni bana hari ikintu kimwe mperutse kubona siriti kuri aba peti bari kurugura amashopu bashaka gukora aka kazi nanje nkora bajya benshi barabakiriya banje hama rero bugabo ari ikintu kimwe kimaze imisi kindyohera avete umusitari naho bahurira mu ibarabara ntari no muri shop ashaka agende bifotoranije ifoto urumva gacandika jewe rero ijyange mbo bijya ni vyiza kwerekana ko kugira publicité y'akazi kawe kwambika abaririmbyi ni vyiza ngaho jewe nukuri vraiment abastani binjira ngaha abastari binjira ngaha ni benshi cyane bajya uzi bakomeye meme na Kofi yaraje ngaha Kofi Olomide ntiyaje mu Burundi Yes novuga mutama Oscar novuga papa wa Kirikou yarambitse novuga Kofi Olomide novuga mu milliardaire cyangwa mu millionnaire muri Congo none niko dayukura Gramu pa yaraje ngaha none washaka nifotozanye nawe nce ndamusigara nifoto aba uni international umwe yitango bitango ni babalala ni baba apana ni babalalaho ngo ni barabara kubera baba yao na bakiri kwitwa baba yao bagaso bitwa baba ro baba Diamond nani Mutama Kidumga Kidumu kibuganirizo naho nyene arabaze kuza kwakira imfashanyo ngaho apana kwifasha egasi muri aserewe twe turadandaza apana yaje kugura ibintu by'iwabyo kuvura bagura yaje kugura ega barafite amafaranga basane mbega muguma mvuga ngo amafaranga bafise barayafise none ajya amafishe bajako nta mafaranga babaha none baragura rero n'ibyo by'imfashanyo bikuye hehe nikora yuko tuzi yuko arabaririmbyi ufasha nuvuga ufasha batagura abandi byi batagura urufasha nuvuga mutamba no Beni uramaze kuza ugatanga vase ku kirato kava nti mukimbikire nanaje umuntu aragufashije canke uraguze hajyanye ubufashije ndagufashije kubera ndakugiriye confiance ya ni nkuko no kubwiya gitwari uzoyanzanira beshi rero sinobifata nuko bavyita korohereza umukiriya wawe kandi ubushaka kumwereka yuko hagati ya wewe nawe umugiriye confiance mugabo rero kujya kumenya kuganya iyo confiance nivyo bibagora abari kubera umuhaye ikintu mengura mugabiye mbega ko onyera bishika ukabagira confiance cyangwa ukabafasha novuga cyangwa bakagushorera mbera bishika bakagushimira none mutama aragushimira nyene aragushimira je beshi baranshimira yego kuko je n'umuntu uvuga nti tuba tufitane nk'ikibazo aramfitiye nk'amahera petete aramfitiye nk'ideni ndamweka ko bisanzwe arabaririmbyi bagwerani yes yego twabaze kuronga nuvuga amakuru nuvuga tubwira yuko arabaririmbyi afasha arabaririmbyi nabo nyene bagura ariko none muri abo bafasha mbega barabishika bakamushimira canke hoho muri abo onye afasha muri zo service yuko bazana amahera hanyuma bakaza kugombora baronsa yandi birashika bakayatanga canke baraherana bigenda gute reka twumve tubimenye barajya madeni no muri restaurant y'ideni nkeshwe mu mpuzu yego no mukabara y'ideni arabaririmbyi rero nubu bagifite madeni ne kuvuga abaririmbyi gusa ega bari abantu bambara abaririmbyi gusa umva muri wari wose baragura muri rusange bose barimo baragwera none birabishika iyo muhwe bigenda gute kenshi bagwerane iyo duhuye kuko urabona nka jewe dufate birashitse ndasohotse ndagiye nko muri karaoke canke ndagiye mu kirori kanaka ariko ikintu kindyohera yaguheraniye acaza kukuramutsa kandi aguheraniye urumva na wa mutima mubucuhera kandi je urumva muze urumva gusigura ibintu byinshi mugabo
je ikintu kiba kinjanye hajya si kwishyuza ideni mba ngiye kuryoherwa yes novuga ni Mutama Oscar amaze kurambika abaririmbyi benshi batandukanye novuga aramaze kwambika novuga Big Fizzo twarabonye ariko ifata ka video ari ngaha nyene aramaze kwambika novuga Kidumu aramaze kwambika novuga Koffi Olomide abo bose novuga n'abaririmbyi novuga tubavuga bari kuri za level ziri hejuru bafise inoti yabo baza gushorera ngaho vyakigwa gute vyakira gute novuga Mutama kuba ushigikiwe n'abo baririmbyi bakaza kugura ibintu vyiwawe ngaha abaririmbyi gituma ndabakunda keshi ni bamwe batuma umuntu ashika kure cyane kubera ndibuka ko hari abantu benshi twamenyanye kubera ukuntu nyine usanga ni interesa kwa star gasanga kubera abafanzi babo nanje barankoca abafanzi banje kandi ivyo birangyohera kubera n'umuryango uri kuraguka kandi aka kazi dukorana ko gakeneye kumenyana n'abantu benshi batandukanye mugabo wenda ufise ikibazo ku baririmbyi gusa none kubera turi mu byo guteza imbere umuziki turi muri entertainment ngiye mu by'abakiriya cyane mama umenga ndiko nja inyuma y'ivyo byari bavyanzanye ngaha icyo bacanzanye ngaha nuko twumva yuko ari abaririmbyi ufasha atari kiriko abo nabo watubwiye kudashobora kubavuga ari abaririmbyi benshi batandukanye binjira ngaha bo arabaje kugura n'abanyine babaje no gutanga make bakaza guhereza mu nyuma iyo amakuru yaratuzanye ngaha nuko hari abaririmbyi byitwa kufasha ariko bitazwi biri mu bintu by'insakunsaku nivyo tatugerere nibaza ko ikintu ushatse kumenya cyane ni ikintu kijanye na video keshi narafashe gabo muziki uri kuratera imbere nibaza ko umuntu ntamuntu acurira podium ubusa batamuye amafaranga bafuma guha make mugabo araguha amafaranga arabaririmbyi bariha ama clip video apana kubarihira contribution yiwanje ndamaze guterera abaririmbyi batari bake sinavuga amazina ariko harabo maze guterera akarorero amahera ndamaze gutanga amafaranga nkaterera umuririmbyi akakora video umuririmbyi wa kumushigikira ije kuvuga izina sinabiheme barahari apana kandi umwe beshi kandi bibihangange kuba ari gihangange nyimba atagihangange no munsi jezo bigihangange sinzi rero ari umuririmbyi w'igihugu je mba nshaka gusa iryatara yiwe ije ahantu haboneka abantu bamubone ujya umuntu wese ifise umutima wo gufasha amufashe kuko nashaka gufasha umuntu yumvise gusa ataramubona Jesse novuga ni nk'amakuru twari twifuje kumenya wavyumvise hari abaririmbyi benshi afasha atari kiri kutujya tumenyereye rero n'abaririmbyi benshi bamushorera novuga bamufashe mu vyerekeye publicity turabona ba Big Fizzo turabona novuga ba Kidumu turumva yuko na ba Koffi Olomide baraje kugushorera ngaha uvyakira gute kubgawe ni kibazo ngoma subira kubaza ni uvyakira gute mzee bo ni nova ni niteka mu kazi kanje ucibona ko igikorwa cawe kiriho kirafata novuga bimwe bavuga ngo gufatisha mbwa gufatisha bon kiba kinyene kiri ego kiri kumwa aho ya nono kiba kigeza ahantu heza hahandi umuntu wese yifuza ko ushika kuko nimba n'umuririmbyi aririmba bashaka kumenyekana kuko yamenyekana ejo azotegura show hama abantu bayizemo kubera abantu bamunsi mugabo batakoze urumva ntibazi najewe akazi kanje katamenyekanye nabo bose biko ravuga ngo bakomakomeye aboroshe ntibashobora kuza ariko kandi twibukanye yuko nawe wakazi kiwawe ifo kugaha respect ukamenya ndi mubiki iki apana kugara ku bantu oya yebo ufise muri yo no munsi wifuze kuzo ufise miliyoni 5 umwaka uzabazi ngane uce ubona ko wa muri yo umenga wahejegwe uravyumva kandi iyo ni message yivugira make ariko ukaba wumva ico washize kumva wo binega aramaze kuvyumva n'indirimbo imwakiri kunze cyane kumviritse my story nawe byaragushikira yego nane ujya buzima ga twese turabuciye yego sinabaye mwibarabara ariko narabayeho merewe nabi ega kubaho nabi so kuba mwibarabara gusa narega amavutse wambaye ibirato wewe bye